Ni sawa turaho turashima Imana uko biri kose, ni ukuvuga twashatse turabe ukungene wotangaza uyu muntu, ntituzi yuko yatashe mu Burundi kubera ntavuga, ahari ntavuga, twabajije kubera uyu muntu ni uwo kuri Honzi, ku Muzinda kuri Honzi, turanamuzi, ariko twagerageje gushakisha ab'iwabo, yaba ahantu mu Kinwanuma, twagerageje gushakisha ab'iwabo batubwira ngo nyina wiwe ntibazi iyo yagiye, musaza we ntibazi iyo yagiye, urumva twabuze ikintu na kimwe dushobora gukora k'uyu muntu, gusa rero dufashe ingene wokora iyi video kugira ngo umuntu ashobore kumenyekana. Ingorane rero nta voice y'uwo muntu dufise, baturungikiye iyi video, nta voice y'uwo muntu dufise, yaba tuyifise twari kuyitangana n'iyi video. Hari igihe naba mvuga n'igihe numva ntashobora kuronka n'ico mvuga. Uyu muntu murumva ko ari uwo ku Muzinda kuri Honzi. Uwo yampaye aya makuru aramuzi, avuga yuko bava hamwe, ariko siwe yafashe video. Uwafashe video yagerageje kuyirungika ku bantu kumbure b'iwabo, nimba yabaravye mu telefone, nimba yagize iki, yafashe video gusa uyu muntu, hanyuma aca yirungikira abantu. Ico tutazi ni icakurikiye inyuma yo kubona uyu muntu agwaye. Gusa iyi video niyo mw'iyi misi, si za video usanga zimaze igihe, niyo mu kwezi ngo kw'icenda. Ivyo vyo naragerageje kubitohoza mugabo twarabuze uburyo twovugana n'uyu muntu kuko ngo ntavuga, murabona n'ukuntu ameze. Hariho akajambo kamwe muza kumva ngaha avuga, kamwe konyene gusa, ndashaka gushiramo kano ka video ata amajwi ariko aravuga, mwumve utujambo dushika kuri tubiri dutatu yavuze. Bazoza kujyana abasazi baduhoza amarira. Akajambo kamwe gusa yavuze ngo bazotumenya abo turi. Bazoza kujyana abasazi baduhoza amarira. Irindi jambo yavuze sinaryumvise, mugabo ahereza kuja avuga ngo baduhoze amarira. Umuntu aravye wokwibaza yuko kumbure yoba afise ikibazo co mu mutwe bivanye n'ingwara yarwaye, kuko n'ivyo avuga murumva yuko si ibintu bisanzwe, si ibintu vy'umuntu akomeye neza. Hano rero jewe mumbabarire, nabuze uko nifata n'ukuri. Burya nama mbona ibibazo vyinshi vy'abantu bafise ingorane, mugabo ingorane nk'iyo y'ibirenze, kuko umuntu adashobora kuvuga, adashobora kwivugira, adashobora kwitabariza, umuntu ameze nk'uku n'ukuri arababaje cane. Niyo mpamvu nsaba umuntu muri mwese yobishobora ko yodufasha kugira ngo uyu muntu tumumenye, tumenye ahari, tumenye umubose wiwe, hanyuma dutabaze abajejwe gufasha abarundi kugira ngo batahe n'ukuri bamufashe, kuko nta telefone yiwe ihari. Burya iyo uzi telefone yiwe vyovyo urashobora kumenya n'ukuntu umuntu mutora.
uwo yavuye mu Burundi aragenda asiga abana, asiga umugabo, asiga abavyeyi, agiye kurondera, aragenda agezeyo undi ariko ukuntu ameze. Usanga ari we yihanganira. Umuntu umenya arashaka kutwandikira kuri WhatsApp, ashaka duhamagara kuri WhatsApp, hanyuma tukagerageza guca kwa ambasaderi. Bizanira simvuga ndenza